Reka ndabaramutse nshuti bakunzi ba umutarambirwa TV nizera ko muguwe neza aho muherereye hose muri abantu b'ubuntu cyane ko mukora ibintu by'ubuntu bw'abantu ndace gituma nanje ndabakunda ndi umunyamugisha kuba ndabafise akandi izera yuko namwe mu bihimbarirwa ku yindi ncuro rero ndakuzaniye content canke ikiganiro gishasha ikintu gishasha ico naco sikindi nikijanye n'igiteramo kizoba kuri uyu wandwi mukakaro ukwezi kwindwi niko bakwita mu rurimi rwacu rw'ikirundi neza na neza 2024 ubona wese uwundi n'uwitwa DUDU aho yatunganije igiteramo citwa YAYAYA concert nibaza ko muri mwebwe mwese murazi ikintu citwa indirimbo yitwa YAYAYA yangiriye neza sinzibagirwa YAYAYA ubwiza bwa yangiriye neza nuko uno munsi rero kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu igenekerezo rya kane ukwezi kwindwi niho DUDU yashika avuye neza na neza iyo yarasanzwe aherereye kuri uno munsi rero amaze gushika byace bibandanya gute nuko n'ubunyene mbere wanashaka reka ndagushikane mu kibanza Green Garden ikibanza ciza cane ubona neza ko uwo muririmbyi yabice bigacika mu gisata ca gospel mu ndirimbo mpimbazamana aho acagira ko agira ikiganiro kubanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu mwanya rero ndakumenyesha ko turi muri Green Garden ahantu haba hatobye hasa neza mukanya ndakwereka kandi ingene byari byifasha ku kibuga c'indege kuko umutarambirwa Make the MC kama kawa kama dawa mbanda hari kugira ngo ndakubere muri ico kibanza aho ubona neza ko abanditsi n'abamenyesha makuru batari bake nkuko muri ko muravyibonera nabo bashitse muri ico kibanza ariko kandi bari baje bava neza na neza muri kuri airport ntibirangirira aho nabigiye ko hacakurikira conference de presse atubwire byinshi kubijanye nico giteramo ngujyasha ni freshereza hari yanye mu mahanga conference de presse hibera ni hajya mukanya mugumane na Jean Hakizimana umutarambirwa of course yes biraboneka neza ko yararindurangishika kandi igiteramo cyo kizitabirwa cyane babikaboneka neza ko abanditsi n'abamenyesha makuru bashikanye n'iyonka ukabona ko ari umuntu yiyubatse afise umuryango wagutse abagenzi inshuti bikanagaragara yuko indirimbo ziwe zikundwa sanzwe n'umukozi w'Imana akaba n'umuririmbyi banakubwira ko iyo atanguye avuga ubutumwa bigashimwa Jean Hakizimana umutarambirwa mugorana natwe uko niko yakigwa rya DUDU ryari gifashe nibaza ko myibuka indirimbo Bifeso on the floor yaririmbye aho mu bantu yemeye yashize kovi harimwo DUDU muri indirimbo yise la différence yagize ati umvereza DUDU Fortrana Apollinaire ubutumwa batanga bitandukanye n'ivyo bijambo byo kwakiranga indirimbo yitwa hitamwo aho mu bantu yemeye uwo DUDU yararimwo so stay with us byose bigiye kugenda neza muri kano kanya ndakwereka byose ngene bigiye kuba bibandanya okay nuko mu kanya kari imbere cyangwa mu kiganiro kiri imbere nzoheza ndabahereze nta guteba ivyo yadushikirije mu buryo bwiyaguye Welcome to do. Wow. Yupi. Wow.
neza uwo ndagira mushitse mwiriwe neza inshuti zanjye bira ariko turabivugana na madamu ukuntu biri biryoshye kubona mugana mutabiri biteye akoba kubona ibintu nk'ibi kubera abo tutaziranye gahari bake cyane kandi tutaziranye iyo mvuze tutaziranye no kuvuga imyaka hanyuma rero urazi yuko ikibano burya kirashengeretse ariko kubona akeye nk'iyi ya bene wanyu iwanyu muhira atari mu mahanga ahantu wakuriye wavukiye ndabifurije kuzokumva ibintu nk'iyo umunsi umwe twabaye shoke mu buryo bwiza sinzi kandi ukuntu bakivuga mu gifaransa emi twabaye surpris agréablement hanyuma kandi twatanguye no kubyumva bitarashika ko ariko bimeze mu kirere ariko kubibona mu maso mu yandi ni ikintu gikomeye hamwe kendi nashaka kuvuga nuko ibintu byose birashobora kuba byanditse ko dudu cyangwa byanditse ko na creative ariko murabizi neza ko nta muntu yigira twicaye ngaha kubera turi special twicaye ngaha kubera ari tour yacu gusa umwe wese nawe afite tour yiwe nta kintu na kimwe nk'iki gishobora kuba abantu batabigiyemo rero twashaka kubashimira rwose mu bihe nk'ibi byo gutaha aya masaha nk'uko tubyumva ko bigoye ariko mukaba muri ngaha mutabuze n'ikindi mwariko murakora muri abantu bari busy biragaragara ariko muri hano so I really appreciate Jenny Madame wacu vraiment twavuye mu gahunda mu buryo bwiza ukuri Imana ibahezagire cyane kandi nizere ko ibi bintu turiko turabona bizohava biba extension y'ibyo turiko turindiriye dimanche twamye tuvuga turiko turamanuka twamye tuvuga ukuntu igihugu cacu ari ciza bitubabaza kutahaba uko twabishaka ariko kuza ugasanga abantu bawe baracakwibuka ukuri je byamaze ko cyane umutima murakoze cyane urakoze si Dudu wenyine ngira murabona n'iki kibazo ni bon ok merci beaucoup nitwa Kirita une nkaba ndiko ndikora two kwa kwanje kuri TV bita OMG TV. Nashaka kubaza first of all Lasco eske ukijanye no kwinjira urabona ko twaje turi benshi kubijanye na concert ko bari bari concert VIP vraiment itesa nashaka kubaza eske nk'abantu bazoza kuri concert atani kirongolongo bafite mu fuko mutotuleka twinjire kwa gusa turi gusa icya kabiri nashaka kubaza ja aba presenters aba journalists I mean sinzi ko la question est claire icya kabiri nashaka kubaza eske twabonye ubwira publicité beaucoup plus kuri Dudu ko ari wazoririmba ariko agwe wenyene nta bandi baririmbi baba bazomufasha kuririmba kubera twe nabonye Redemption Voice bamugirira P breast eske bazoba barimo canke iri sera la sera Nitwa Latifa n'amahoro hamanga abaserukiya ikimesha makuru indundi FC ibibazo bibiri ndetse ko dusabye ko twobaza ikibazo kimwe ngo ndagira ndabasemba mbaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni iki kubera ko Thanksgiving yo muri 2019 yabaye kuri ano matariki nyene le 7 juillet ariko kandi na kino giteramo ayaya kizoba le 7 juillet nyene 7 nashaka mbaza iyo tariki ivuga iki kuri Now Creative iyo tariki ivuga iki kuri Dudu
hama ikibazo cya kabiri muri Thanksgiving hariho band twabonye yakoranye na Dudu yaba kuri backing canke abamizisien mugabo cette fois-ci turabona yuko bahindutse vyatewe n'iki kugira band ishobore guhinduka. Merci. banze yishuri ivyo uburyo butomoye bunyarutse kuko ndabona bariko batangura kuduza ibiganza. Ego hari uwabajije muri BTV yabaje ngo twayiteguye le set hari ikindi giteramo cha gospel cha mbere ku cha ya urumva yabajije ikibazo kiri vague ndanani ndibutishure mu buryo buri vague gatoyi kuko ubazije ngo abantu bitega iki buryo umuntu ataha nakaronka bivanye n'ico avomeramo ko kingana sishobora kudetermina ico abantu bitega ariko ico nzi nuko twe turahari kandi turiteguye gutanga kandi turiteguye guserva team iri ready band iri ready abatekinisiye bari ready ibintu byose biri ready ahubwo ikibazo ni eske abazoza bari ready icyo nicyo kibazo i Nairobi nsanzwe ndi umukonsultant mu bya audio visuel nibyo nigiye muri Afrika y'Epfo nkaba ndabikorera i Nairobi nkaba nkorana n'amasosiyete atandukanye kubafasha kubamiriyora amajwi y'ibyo bakora amakuru amadocumente ibintu nk'ibyo ndi umwe muri mwebwe hari i Nairobi so neza ko ikindi cyari ikibazo cyari ngo ico hano nk'umuririmbyi ico nohanura abandi nta na kimwe nohanura abandi kubera umuziki gusa utari kuratera imbere hariho n'ibintu byinshi bitari kuratera imbere kandi biva ku mpamvu nyinshi zitari iz'umuziki gusa rero igihugu gifise amapriorite aya mapriorite niyo bashira imbere hanyuma rero ibindi bikagenda bitora inzira buke aya certain moment rero ndizera yuko n'umuziki w'u Burundi uzohava utora inzira nkuko hari ibiko biratora inzira muri kino gihe murabyumva so sinibaza ko ari ikibazo c'abamuziki gusa n'abaririmbyi nibaza ko ari ikibazo c'amasektor menshi igihugu kiriko kiridevelopa amabarabara ariko arubakwa ama infrastructure ariko arubakwa n'umuziki uri kurubakwa abaririmba nuko nyene bariko bararirimba ibintu byose biriko biraja imbere ahantu nk'ahari hari mbega hamaze imyaka ingahe neza ko nta myaka igihe twari duhari amezi mu mezi atatu ari aheze hano ntihari ariko ubu harahari rero ntitwo kwikompara n'abandi ahubwo twagerageza gukora ibyo dushoboye twebwe kugira ngo tube better than yesterday. So niko no kwishura ico kibazo sino abaririmbyi bo mu Burundi murabizi ko bose ari abambere murabizi barazi kuvuza barazi kuririmba Nairobi nibo buzuye gusa mu Rwanda bariyo muri Tanzania bariyo bidasobanura ko n'andi mahanga ataririmba ariko n'abarundi barabizi so sinaza yuko hari ikintu cyo kubakosora canke cyo kubabwira ngo bahindure canke sinaza ko ikibazo nibaza ko nacishuye ikibazo cy'umufana wacu to be honest ngerageje kuba clear kubisanzwe twari twifuza kubikora buri kwezi ariko nkuko rasika bivuze ibintu bisaba uburyo bwinshi iyo mubonye ikintu nk'iki kibaye kiba cagiye abantu benshi ahubwo nk'umufana wacu no gusaba intererano kugira ngo userukire abafana
hanyuma turonka abaparteneri benshi, sivyo? Abaparteneri batandukanye bashoboye ibintu bitandukanye. Nk'ubu uciye ufata ico gikorwa ukaciha ugaserukira abafana kandi si bake, hanyuma ukaborganiza twebwe ukaduha akazi yuko buri kwezi tuba turi ngaha wokumirwa. Rero si ukutabishaka amajambo make, si ukutabigira muri vision, ahubwo turarota umunsi tuzobishobora. Hanyuma turaca bana n'ubu abantu bari ngaha, urabona amalogo ari ngaha, abantu bari involved. It's not easy. It's not really easy at all. Ariko igihe gikwiriye kigeze, Imana iradufasha tukabikora. So I really trust God yuko one of those days tuzashobora kubikora kuri iyo frequency. hariho ica déplacement babajije kuri public mais aussi na journaliste. Icyo ngira mu makomunikasiyo twakoze mwarabonye ko hari uwundi mu partenaire yitwa Chrono Logistic, ego yaraduhaye amabisi azofasha abantu gutaha mu makatiye baje bavamo kubera ico kibazo natwe turakizi ko gihari. Aya mabisi azoba hari, Imana idufashe azobe yuzuye. Ego abantu bazoriha ariko nk'ibisanzwe kugira batahe. Kandi ikindi kintu nuko ayo mabisi abantu bataza kuvyumva ngo bategerere hajya, azodeplasa abantu bari muri concert gusa. No kuvuga bari hanze, tugatumira n'abaza bari muri concert bagomba kuyafata, ifo ko baguma indani kugira bazifate, kuko zigiye hanze hashobora kuba hari abandi bari kuri ku mabisi bagatireka tumanuke hajya ARI ziraza guseseka. So byaba byiza bari muri concert baguma indani kugira ngo ugenda bize kuborohera ntihagire abandi baza kwisanga bazifashe. Murakoze. Yaza ko ibibazo byose byabajijwe by'ishuri ivyari byabajijwe. Ego, merci beaucoup. Tudabafasha ubundi mwanya munini nongenda kandi abashimira mwese uko mwari mwashoboye kwitabira ubutumwa mwaje. Buryo umuntu ataha nakaronka bivanye n'icavomera muko kingana. Sishobora kudetermina icyo abantu bitega, ariko icyo nzi nuko twe turahari kandi turiteguye gutanga kandi turiteguye guserva. Team iri ready, band iri ready, abatekinisiye bari ready, ibintu byose biri ready. Ahubwo ikibazo ni eske abazoza bari ready? Icyo nicyo kibazo. I Nairobi byasanzwe ndi umukonsultant mu bya audio visuel, nibyo nigiye muri Afrika y'Epfo, nkaba ndabikorera i Nairobi. Nkaba nkorana n'amasosiyete atandukanye kubafasha kuameliyora amajwi y'ibyo bakora, amakuru, amadocumentaire, ibintu nk'ibyo. Ndi umwe muri mwebwe hari i Nairobi. So neza ko ikindi cyari ikibazo cyari ngo icyo hano nk'umuririmbyi cyo nohanura abandi, nta na kimwe nohanura abandi kubera umuziki gusa utari kuratera imbere, hariho n'ibintu byinshi bitari kuratera imbere kandi biva ku mpamvu nyinshi zitari iz'umuziki gusa. Rero igihugu gifite amapriorite, aya mapriorite niyo bashira imbere, hanyuma rero ibindi bikagenda bitora inzira buke. Aya certain moment rero ndizera yuko n'umuziki w'u Burundi uzohava utora inzira nkuko hari ibiriko biratora inzira muri kino gihe. Murabyumva? So sinibaza ko ari ikibazo c'abamuziki gusa n'abaririmbyi, nibaza ko ari ikibazo c'amasektor menshi. Igihugu kiriko kiridevelopa, amabarabara ariko arubakwa, infrastructure ariko arubakwa, n'umuziki uri kurubakwa, abaririmba nuko nyene bariko bararirimba, ibintu byose biriko biraja imbere.
ahantu nk'aha ntihari hahari mbega hamaze imyaka ingahe ngaha neza ko nta myaka igihe twari duhari amezi mu mezi 3 ari aheze hano ntihari hahari ariko ubu harahari rero ntitwo kwikompara n'abandi ahubwo twagerageza gukora ibyo dushoboye twebwe kugira ngo tube better than yesterday. Yeah, so niko no kwishura ico kibazo sino abaririmbyi bo mu Burundi murabizi ko bose ari abambere murabizi barazi kuvuza barazi kuririmba Nairobi nibo buzuye gusa mu Rwanda bariyo muri Tanzania bariyo bidasobanura ko n'andi mahanga ataririmba ariko n'abarundi barabizi. So sinaza yuko hari ikintu cyo kubakosora canke cyo kubabwira ngo bahindure canke sinaza ko ikibazo nibaza ko nacishuye ikibazo cy'umufana wacu to be honest ngerageje kuba clear kubisanzwe twari twifuza kubikora buri kwezi ariko nkuko rasika bivuze ibintu bisaba uburyo bwinshi iyo mubonye ikintu nk'iki kibaye kiba cagiye abantu benshi ahubwo nk'umufana wacu no gusaba intererano kugira ngo userukire abafana hanyuma turonka abaparteneri benshi sivyo abaparteneri batandukanye bashoboye ibintu bitandukanye mubu uciye ufata ico gikorwa ukaciha ukaserukira abafana kandi si bake hanyuma ukaborganiza twebwe ukaduha akazi yuko buri kwezi tuba turi ngaha wokumirwa rero si ukutabishaka amajambo make si ukutabigira muri vision ahubwo turarota umunsi tuzobishobora hanyuma turacari bana n'ubu abantu bari ngaha urabona amalogo ari ngaha abantu bari involved. It's not easy. It's not really easy at all. Ariko igihe gikwiriye kigeze Imana iradufasha tukabikora. So I really trust God yuko one of those days tuzoshobora kubikora kuri iyo frequency. hariho ica déplacement babajije kuri public mais aussi na journaliste icyo ngira mu makomunikasiyo twakoze mwarabonye ko hari ubundi mu partenaire yitwa Chrono Logistic ego yaraduhaye amabus azofasha abantu gutaha mu makatiye baje bavamo kubera ico kibazo natwe turakizi ko gihari. Aya mabus azoba hari Imana idufashe azobe yuzuye. Ego abantu bazoriha ariko nk'ibisanzwe kugira batahe kandi ikindi kintu nuko ayo mabisi abantu bataza kuvyumva ngo bategerere hajya azodeplasa abantu bari muri concert gusa no kuvuga bari hanze tugatumira n'abaza bari muri concert bagomba kuyafata ifo ko baguma indani kugira bazifate kuko zigiye hanze hashobora kuba hari abandi bari kuri ku mabisi bagatireka tumanuka yajya ARI ziraza guseseka. So byaba byiza bari muri concert baguma indani kugira ngo kugenda bize kuborohera ntihagire abandi baza kwisanga bazifashe. Murakoze. yaza ko ibibazo byose byabajijwe by'ishuri ivyari byabajijwe. Ego merci beaucoup. Tudabafasha undi mwanya munini nongenda kandi abashimire mwese uko mwashoboye kwitabira ubutumwa mwaje